Uravye ivyo yubatse kuva ageze kw'isi we n'abamukomotse ko bose ntawe kwigera yibaza ko ari mu biremwa vyaje ubwa nyuma ugereranije n'ibindi binyabugingo ndetse ukagereranya n'imyaka isi imaze, ariko biza kurangira ayiganje arayitegeka arayihindura aganza n'ibiremwa byose biri kw'isi. Umuntu inzira y'ubwenge mu gisi tubaye ku bwayo imaze imyaka yaba miliyaridi 4.54, umuntu we ndavuga igisekuruza canke igishitsi camuka k'umuntu hareze imyaka yaba miliyoni 7 ageze kw'isi. Ni mu gihe umuntu uno munsi l'espèce de l'homme moderne yaje kw'isi nyuma y'ibindi biremwa muntu vyamutanguriye imbere. Babaye kw'isi ariko bose baza kuzimangana baraherengetera, kuko umuntu tuzi twese akomoka ku gisekuruza ca Homo sapiens. Ego cane kuko ubundi bwoko canke ibindi bisekuruza vy'abantu nka Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalien na denisovien aba kuva bageze kw'isi haraheze imyaka irenga miliyoni 2.8, ariko gushika ubu aba bose baramaze kuzimangana baraherengetera kw'isi. Haraheze imyaka iri hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 50. Homo sapiens iki nico gisekuruza conyene c'abantu bashoboye kuguma kw'isi no kugwira gushika nuno munsi, kuko imiliyaridi zirenga gato 8 ndavuga igitigiri c'abantu bose bari kw'isi gushika uno munsi bose bakomoka ku gisekuruza ca Homo sapiens, ubwoko bw'abantu bumaze imyaka yaba ibihumbi 300 buri kw'isi. Tuvyemeranye ko umuntu wa mbere kumwe n'abiwe batorohewe kuba kuri ino si, aho kwirigwa ukaramuka amahoro utariwe n'inyamaswa canke ngo nyamugigima igusiturire ku musozi, aho simvuze igikonyozi kuko atamuriro wari bwabeho nako wari uhari, ariko umuntu ntiyari bwamenye uko bawucana. Uyu muntu ntiyari bwamenye ko ushobora kwimba mw'isi ugahingura ivu rikaba amatafari hama ukubaka ubwugamo, aho ukika umusaya mu mutekano inzu, kuko we yaba mwisenga gibuye nk'intare n'imfyisi agatungwa n'ivyamwa vyimeza mw'ishamba. Imbere yo kumenya gusongora amabuye, mu nyuma avumbura gucana umuriro. Uwahora ahigwa aca ahinduka umuhigi, yica ibikoko akabibaga akotsa inyama akazirya zihiye, gutyo aca batandukanye n'izindi nyamaswa zirya inyama mbisi gushika uno munsi. Mu nyuma arahava avumbura ko uruhigi no kurya ivyamwa n'ibindi biterwa vyimeza mw'ishamba bitomubeshaho vyonyene gushikaho azoramba kuri ino si. Araheza yiga uburyo bwo kumeza ibiterwa vy'ubwoko bwinshi kugira aronke imfungurwa zizomumaza imyaka myinshi. Ubu buhinga yabwise uburimyi, n'ubu buracakora kuko bwagiye buratera imbere, ni nabwo bwubakiye ko iterambere ry'ikiremwa muntu gushika isaha y'uno munsi. None vyavuye bigenda gute kugira ikiremwa muntu gishobore gutera intambwe y'iterambere mu kuganza isi akayihindura ikamera nk'uko tuyibona uno munsi, agahangana n'ihindagurika ry'ibihe n'imiterere y'isi? Urugamba rwananiye amadinosaure, intari, inzovu n'ibindi binyabuzima vyabaye kuri ino si, ariko biza kuzimangana. Eka ndetse n'ibinyabuzima bisanzwe bihari gushika uno munsi, umuntu we arashobora guteza imbere ubuzima kw'isi mu kuva ku gukoresha ubwenge bw'ibanze n'ubushobozi ndemanwa gushika ku gukoresha ubwenge mvaruganda bushingiye ku kurema imashini imufasha gushitsa aho ubushobozi ndemanwa bwiwe butari gushobora gushika. Aha ndavuga nko kurema uburyo bwo kuyunguruza vyoroshe ugashika kure mu mwanya muto, uburyo bwo guhingura umwimbu, ubuhinga bwo kurema inkoho n'ibindi bigwanisho bicira umuriro birasa kure bigatikiza ibinyabuzima vyinshi mu mwanya muto, n'ubuhinga bwa none bugezweho uno munsi bwo gutumatumanako amakuru, ndavuga internet, radio, televiziyo, ordinateur na telefone, aho simvuze ubwenge mpingurano intelligence artificielle busa nk'uburiko bwishura ku bibazo abantu bari baraburiye inyishu mu gushobora ivyananiye umuntu no kumusubirira mu vyo yahora akora. inzira y'ubwenge Mbega tuvuge ko ikiremwa muntu tubona no munsi gikomoka ku gisekuruza ca Homo sapiens hazogera igihe kikazimangana naco kw'isi, hakaza ibindi biremwa bisubirira abantu buno munsi nk'uko vyagenze ku bindi biremwa nka dinosaure vyabayeho imbere y'uko igisekuruza ca mbere c'umuntu kigera kw'isi. Kuki umuntu wenyene ari we yashoboye kuganza isi n'ibiyiriko vyose ugereranije n'ibindi binyabuzima? Mbega none vy'ukuri umuntu akomoka ku nkende, kuko uno munsi inkende zivuka zigakura zigasaza zikiri inkende, atayo turumva yahindutse umuntu canke ngo ivyare igisa n'umuntu canke igira ubwenge bwa muntu nko kuvuga, kuvura, kubaka inzu, kurima,
guteka imfungurwa canke guhingura umwimbu ukuri nukuhe ndabaramukije nitwa Tangimana Patrick Rosage Maestro mwakoze guhitamwe neza aha ni kuri HP Menya Burundi kaze muri ca kiganiro mukunda cane muri sinzi inzira y'ubwenge aho twiga tukamenya vyinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twahora twibaza ko bidashoboka bitabaho bitobaho canke ko bitabayeho kugira dushobore guhumuka kujijuka kwinegura no guhindura ingendo maze dushobore gushika kumbona kazoza twipfuza uno munsi nkuko mwamaze kumva impengamiro y'iki kiganiro tuza gutembera mu bihe neza na neza muri kahise kugira turabire hamwe idonido y'inkomoko n'amamuko y'ikiremwa muntu turabe n'ico ubushakashatsi buvuga kubijanye n'ubushobozi bw'ikiremwa muntu ugereranije n'ibindi binyabuzima kora subscribe kutarayikora ukore like yongera upartage iyi video isangiza abandi nabo bamenye wibuke ko ivyumviro vyawe ari nkenegwa bidusangize muri commentaire Inzira y'ubwenge ndasubiriye kubaramutsa vyatwaye imyaka irenga hagati y'imiliyoni 7 n'imiliyoni 4 n'ibice 4 kuva yitandukanije n'inkende akagenda ahindagurika incuro nyinshi gushika aho asusa nkuko ari uno munsi reka tubirabe mu buryo buramvuye amamuko y'umuntu canke impetso y'ikiremwa muntu n'umugabane wa Afrika berceau de l'humanité nkuko vyemezwa n'ubushakashatsi bwo gutohoza ibisigarira vya kahise archaeology ubushakashatsi bwo gutohoza ibisigarira vy'ibinyabuzima vyabayeho kera cane la paléontologie kumwe n'ubuhinga bwo gutohoza amamuko ufatiye ku karondirondi la génétique ubushakashatsi bwose buhuriza ku kwemeza ko kugira haboneke igisekuruza ca Homo sapiens ari naco twebwe abantu dukomoka ko vyatwaye urugendo rw'imyaka yababa imiliyoni 7 ubwa mbere haje aba hominide ba mbere inkende muntu canke abantu nkende aba babaye muri Afrika haraheze imyaka iri hagati miliyoni 7 n'imiliyoni 4 n'ibice 4 aba ntibari abantu neza na neza kandi ntizari inkende ijana kwijana niyo mpamvu nabise abantu nkende canke inkende muntu kuko bari baritandukanije n'inkende haca havuka ibisekuruza bibiri vyarondotse ugutandukanye no kuvuga igisekuruza c'inkende n'igisekuruza ca hominide inkende muntu ego n'inkende muntu kuko bari bafise ishusho y'inkende umubonye ku isura wabona kinyene kari inkende ariko bakaba bari bamaze kugira bimwe mu bimenyetso bigaragaza ubwenge n'ubushobozi bwa muntu nko kugendera ku maguru abiri akarorero nyugwisha kemeza ko aba hominide inkende muntu canke abantu nkende babayeho kandi ko ari bo ikiremwa muntu gikomoka ko nakibisigarira vyatuwe muri Afrika vya Sahelanthropus chadensis bataziriye Tumayi afatwa nk'umukurambere ugereranije n'ibindi bisigarira bimaze gutorwa yari afise ishusho y'inkende ariko akaba hominide no kuvuga akagira imyifato y'abantu nko kugendera ku maguru abiri ibi kandi bigashimangirwa n'ubushakashatsi bwakozwe inyuma yo kuvumbura ibisigarira vya Rusi Australopithecus afarensis muri Munyonyo 1974 uyu mugore yari mu muryango w'aba Australopithec babaye muri Afrika haraheze imyaka yababa imiliyoni 3 bakagira ishusho iri hagati y'inkende n'iy'umuntu no kuvuga zari inkende muntu canke abantu nkende ariko bakaba bari bamaze gutera imbere cane mu bijanye no kugendera ku maguru abiri abashakashatsi harimo Donald Johnson ari mu bavumbuye uyu Rusi bakemeza ko aba Australopithec nka Rusi batari abantu nyabantu ahubwo bari abavyara b'abantu ubwa kabiri haje ubwoko bwa Homo igisekuruza c'ikirimwa muntu aba babaye muri Afrika haraheze imyaka imiliyoni 2 n'imice 8 warafise ishusho y'inkende yahavuye agenda hinduka gushikaho asa neza neza n'umuntu aba ntibari aba hominide inkende muntu ahubwo bari homo no kuvuga homme bisigura abantu nyabantu bari batanguye gutera imbere mu bwenge mu gukoresha ibikoresho bimwe bimwe mu buryo ubuhanitse bagahingura ibikoresho mu mabuye mu nyuma bamenya no gucana umuriro ariko n'ubundi urugendo rwari rukirurerure kugira bagira ishusho n'ubwenge nk'abantu buno munsi
aba homo ba mbere babayeho ni homo habilis. Homo habile ni ukuvuga umuntu aciye akenge. Aba babaye mu buseruko bwa Afrika hareze imyaka iri hagati y'imiliyoni 2.8 n'umuriyoni 1.4. Nibo bantu babaye aba mbere mu guhingura ibikoresho mu mabuye, ico bita industrie lithique mu gifaransa. Niho havuye izina rya homo habilis, ni ukuvuga umuntu aciye akenge. Mu nyuma ya homo habilis haje homo erectus, ni ukuvuga homme debout, umuntu ahagaze. Aba babaye muri Afrika haraheze imyaka igera ku muriyoni 1.8. Aba baje bafise ubwenge bwiyongera ku bw'aba homo habilis kuko bo bari bazi kugendera ku maguru abiri. Kandundura baca baba aba mbere bashoboye kuvumbura umuriro, baramenya kuwucana no kuwukoresha mu kotsa inyama z'ibikoko bahize. Kuva ubwo baba bitandukanije n'izindi nyamaswa gushika n'ubu zirya inyama mbisi. Aba homo erectus nibo kandi babaye aba mbere bagira ubwenge bwo kutaguma muri Afrika honyene, ahubwo bakigira inama yo kugerera ku yindi migabane, barasanzara gushika muri Aziya n'i Buraya. Inzira y'ubwenge. Nyuma ya homo erectus haje homo neanderthalensis. Aba babaye i Buraya no mu bice vya Aziya hareze imyaka iri hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 40. Aba ni abantu bari batandukanye cane n'ubundi bwoko bwose bw'abantu twabonye imbere, kuko bo vyari bigatanya, yari amajeya, bakagira igituza kinini cane kandi bakaba bari bakomeye cane ku buryo bashobora kugwana n'ibindi bikoko kandi bakabinesha. Aba ba neanderthalensis ntabwo bari twebwe, kuko n'ubwoko bwari butandukanye cane n'ubwoko abantu bakomokako. Ubwo hanyuma aba ba homo neanderthalien bahavuye babana n'ubundi bwoko bw'abantu baba homo sapiens, ariko n'ubundi isi yahavuye isigara ko aba ba homo sapiens bonyene, kuko aba ba homo neanderthalien bahavuye bazimangana ku isi baraherengetera. Homo sapiens, homme moderne, umuntu wa none. Aba ba homo sapiens nibo bwoko bwonyene bw'abantu bashoboye kuguma ku isi, barahangana n'ibiza n'isibe bituruka kuhindagurika ry'ibihe, bararondoka ba ku isi yose gushikaho bagera ku miliyaridi 8.3. ni ukuvuga igitigiri c'abantu bose bari ku isi gushika mu mpera za Munyonyo umwaka 2025. Igituma mvuze ko homo sapiens ari bwo bwoko bw'abantu bwashoboye kuguma ku isi nuko ubundi bwoko bwose bw'abantu nadondaguye, yaba aba hominide, ba bantu nkende ba mbere twabonye nka Risi, Australopithecus afarensis canke Tumai, Sahelanthropus chadensis, tukabandanya gushika kuba homo, ibisekuruza vya mbere vy'ikiremwa muntu kuva kuba homo habilis, homo erectus na homo neanderthalensis. Aba bose barabayeho ariko bagenda bazimangana ku isi, barapfa bose baraherengetera, ku buryo isi yasigaye ko aba homo sapiens bonyene ari nabwo bwoko bukomoka ko abantu bose bari ku isi gushika no munsi. Ni nayo mpamvu babise aba homo sapiens, homme moderne, umuntu wa none. Aba ba homo sapiens babaye muri Afrika haraheze imyaka igera ku bihumbi 300, nkuko vyemezwa n'ubushakashatsi bwakozwe ku bisigarira by'aba homo sapiens babayeho kera cane, vyatuwe muri Maroc mu karere ka Jabel el-Houd. Ubu bushakashatsi bwerekanye ko umuntu wa none amaze imyaka myinshi ageze ku isi ugereranije nuko abantu bahora bavyibaza. Ibi kandi vyemezwa n'ubushakashatsi bwakozwe ku bisigarira vyatowe muri Ethiopia by'abantu babayeho haraheze imyaka igera ku bihumbi 195, bari bafise ishusho y'abantu ba none. Aba ba homo sapiens barabaye muri Afrika imyaka myinshi, ariko ubwo hanyuma nabo bahavuye basanzara bakwira ku isi yose. Haraheze imyaka yababa ibihumbi 40 batakibarizwa muri Afrika honyene, ahubwo baraja kugerera ku yindi migabane yose igize isi. Uko imyaka yagiye irahera bakagenda basubirira canke ndetse bavangana, no kuvuga bavyarana n'ubundi bwoko bw'abantu baba bahasanze, nk'aba homo neanderthalien bo bahavuye bazimangana nkuko twabibonye. Aba ba homo sapiens baza kwisanga ari bwo bwoko bwonyene bw'abantu basigaye ku isi gushika no munsi. Inzira y'ubwenge. Amateka y'ikiremwa muntu yaranzwe n'iryo bisikanya ry'amoko y'ibisekuruza vy'ikiremwa muntu, aho vyinshi vyazimanganye hagasigara homo sapiens bonyene nk'igisekuruza c'ikiremwa muntu gushika n'uno munsi. Vyumvikane ko n'aba ba homo sapiens bari ku isi uno munsi bitebe bitebuke nabo bazozimangana baherengetere haza ubundi bwoko.
nk'uko vyemezwa n'abahinga, umuntu wa none Homo sapiens siwe wa nyuma ku rutonde rw'ibinyabuzima, yaba ibiremwa muntu canke ibikoko bizoba kuri ino si. Inzira y'ubwenge. None vy'ukuri abantu dukomoka ku nkende? Habanamba abahinga mu byo gutohoza ibisigarira archaeologue kumwe n'abanonosoye ivyo gutohoza karondirondi geneticien bemeza ko abantu badakomoka ku nkende tubona uno musi, ahubwo ko abantu kumwe n'inkende bose basangiye igisekuruza kimwe cabayeho haraheze imyaka irenga imiliyoni 7. Iki gisekuruza ntibari abantu nk'uko tubabona uno musi, kandi n'izari inkende nk'uko tuzibona uno musi, bari hagati na hagati yo kuba inkende no kuba abantu. Iki gisekuruza cahavuye cigaburamwo kabiri nk'uko nari nabivuze, maze igisekuruza c'abantu hominide citandukanya n'igisekuruza c'inkende. Haraheze imyaka igera ku miliyoni 7 inkende zirondoka ukwazo nk'inkende, abantu homo nabo bakarondoka ukwabo nk'abantu, bakagira ubwenge, baratera imbere gushika kuko tubabona uno musi, mu gihe inkende, imafu n'ibisa nkazo zo zarondotse ukwazo gushika uko tuzibona uno musi. Ari naco catumye abahinga bemeza ko abantu batigeze bakomoka mu nkende, kandi ko n'inkende zitigeze zikomoka ku bantu, ahubwo ko bompi ari abavyara kuko bamuka ku gisekuruza kimwe. Kuko ubushakashatsi bwemeza ko imafu zifise ibice 98 n'uduce 8% vya ADN y'umuntu. No kuvuga habura igice kimwe n'uduce tubiri kugira ADN y'imafu ise 100% na ADN y'umuntu. Niyo mpamvu atankende yovyara umuntu canke ngo umuntu avyara inkende. Niyo mpamvu tubona uno musi inkende canke imafu, inkoto n'inguge zikura zigasaza zikiri inkende zitarahinduka abantu, kuko gushika uno musi inkende zirondoka ukwazo, abantu bakarondoka ukwabo. Ariko murumva ko ubushakashatsi bwemeza ko ADN y'umuntu na ADN y'imafu bifitaniye isano rinini, itandukaniro kakaba akantu gato cane. Inzira y'ubwenge. Nubwo tubonye ko ubushakashatsi bwemeza ko ADN y'umuntu na ADN y'imafu habura igice kimwe n'uduce 2% kugira izi ADN zose zise 100%, ntaworeka kwibaza impamvu umuntu ari we wenyene yageze ku isi akayiganza, akayihindura, akayicukura ku buryo isa nk'uko iri uno musi, agakora ivyananiye amadinosaure, izo nkende n'izo mafu, inzovu, inzoka, intare, ingwe, imfyisi, ingona, amabarene, amadofe n'ibindi binyabuzima vyabaye kuri nosi imbere yiwe ndetse n'ibiri ku isi uno musi. Mu kwishura kino kibazo, urubuga ngurukana bumenyi futurascience.com rwandika ko umuntu atandukanye cane n'ibindi bikoko ufatiye ku gitigiri c'ubwonko nsozabwenge neurone, kuko imbwa iyo iza kwisonga ku bikoko bifise neurone nyinshi gusumvya ibiyabu, imfyisi n'idubu, ariko n'ubundi imbwa ikagira cerveau irimwo amaneurone agera ku miliyoni 530. Mu gihe umuntu we cerveau yiwe igizwe n'ubwonko nsozabwenge neurone imiliyaridi 86. Ibi tujana ku kwemeza ingingo y'uko umuntu ari we gikoko ca mbere kiza ubwenge gusumvya ibindi, kuko afise ubwonko butuma tumanako cane, bugahanahana amakuru mu kanya isase gusumvya ibindi biremwa. Inzira y'ubwenge. Nubwo biruko nk'uko tubikesha urubuga rw'ikigo National Geographic, ibinyabuzima vyose birafise ubwenge bubikwiye bikoresha kugira bibeho, kuko hariho n'ibikoko usanga bifise ubwenge bugomba kumera nk'ubw'umuntu, mbere n'ivyo usanga hari ivyo birusha umuntu, nk'akarorero nk'igikona, amadofe, ingurube, imafu. Ibi bikoko birafise ubwenge bwo kwimenya, conscience de soi, kwinegura no kwisubirako, gukoresha ibindi bintu, guhanahana amakuru mu ndimi z'ibimenyetso n'ubundi buhinga vyisangije, kuko umuntu nubwo azi kuvuga ntashobora gutahura ururimi rw'amadofe, ingurube canke imafu, mu gihe ibi bikoko bifise ubuhinga budasanzwe mu guhanahana amakuru. Umuntu nubwo azi kumotera ntashobora gushikira ku rugero rwo kumotera nk'imbwa, mu gihe umuntu afise ubwenge bwo kumenya ikibanza arimwo, ico bita intelligence spatiale. Umuntu ntasumvya inyoni canke imafu canke ingurube,
kuko ibi bikoko vyovyo birasumbya umuntu kure niyo kumenya ibibanza biba birimwo, kwibuka ibibanza vyabayemwo no kwibuka ibibanza vyaciyemwo. Ari nayo mpamvu akeshi ingurube uyiguze bisaba ko uyishira mu kagunira kugira ntibone aho ikiraca, kuko ubwayo iyo uyiguze ukayijana utayishize mu kagunira ikagenda ibona aho ikiraca, iyo ngurube biteye bitebuke irasubira iyo yavuye. Ibi umuntu biramugora kuba yovyibuka. Inzira y'ubwenge. Ari nayo mpamvu mu gihe umuntu aharanira kurema amamashini n'ibindi bikoresho bimufasha kwiyumvira, kwiyunguruza, gushobora ivyo atari kwishoboza, ibikoko vyovyo biracakoresha ubwenge n'ubushobozi ndemanwa bwavyo. Imbwa iracagenda ibirometero n'ibirometero mu gihe umuntu we no ku metero 100 arinda kwiyunguruza. Amadofe arahanahana amakuru mu gihe umuntu we n'umuntu ari nyuma y'inzu arinda kumwandikira message. Ibi bigasigura ko umuntu bitewe bitebuke hazogeraho atazoba gishoboye gukoresha ubwenge ndimanwa bwiwe, akazobaho yitiza ubwenge bw'amamashini yaremye, mu gihe ibikoko vyo bikiri hahandi nyene biracabayeho kwa kundi vyari bibayeho kuva bigishika ku isi. Inzira y'ubwenge. Mwari kumwe na Joe Tangimana Patrick Rosage Maestro. Reka ndabashimire mwebwe mwese twari kumwe kuva mu ntango gushika aha. Hari kuri HP Menya Burundi muri cya kiganiro mukunda cyane muri Sinzi Inzira y'ubwenge, aho twiga tukamenya vyinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twahora dufata ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, kwinegura no guhindura ingendo, maze dushobore gushika kumbona kazoza twipfuza. Uno munsi tukaba twari ko turabira hamwe ido nido ku mamuko y'umuntu kuva yitandukanije n'inkende akaza kuganza isi n'ibiriko vyose gushikaho ayihindura ikaba nkuko iri uno munsi. Nizere ko twahigiye ibitari bike. Mwibuke gukora subscribe ku utarayikora, mukore like, mwongere mupartage video muyisangiza abandi nabo bamenye. Mwibuke ko kudusangiza ivyiyumviro vyanyu muri commentaire ari nkenegwa. Mufite ico mubaza naho canke ico mwifuza kutwunganira ni muce kuri WhatsApp ku 7682303090. Iyi nimero nyene irakora no kubifuza kumenyekanisha ivyo bakora kugira bishike kure bishikira abantu benshi. Ni musangwa amahoro y'Imana mugira muba mwubahwe na gahwana. Yeshi n'abana abo bamenya